hoza nihoze n'umwembe twagakomesheje Mungu twagakomesheje kariya gakobwa Mungu kavuga ngo Muselewe nyemnasema anajifa yigirisha nkumengo ntatumva agenda gumenigira nk'ukumva igiswahili kubenda bakomesha ajya yatajya mukecu kajya kecu yo kataza mana yanje twari kugahura je niyo ntumbero yanje kubeki twibagiye gufata ruya rudufu mbaru igiturute twabyibagiye kubera kajya gakecu kace kaza ahubwo rero ubu ni sawa sha ubaze ko naho umusaza wacu azogenda hari bazomwirukana ahana azohindukira zino nyine ngayo nimba akwiza neza ndibaza yuko atokwemera wadango oya ashobora kwera kuko bijya bintu twamugiriye birakwiye ajya tugaye wati singikundi imyembe nka kera yendaheruka ke tukiri kwishira narayikunda kabisa none wapi ahubwo bakuzane basifana wapi ahubwo na utojyoye go ntiwashikira jewe ajya twe twaejeje kabisa nukuri nabyo amawarida ngaho ubu ni Amerika niwe ateraza Amerika nuzi ko Amerika kawe we ni sawa azo tuzanira umuntu atazi no koga natazi no kwisiga poudre kwe ari kuruha kwe akuguma mwigisha ndamwigisha wapi otari kuntu batambara byaheze nukuri kwa Mungu byaheze hajya warida subiye kwa kujya mukobwa azobatagira umutima nukuri kwanza ntibazomwemerera uriya mukecuru nukuri azomubwira ati mvira mu rugo ukiri mwiza wa Mungu bashikwa ibyo bagize twarabibonye asha je sinzi no muzi nimba nza kuryama n'ibirata ariko Mungu ari yamuhira ari nashikayo je araji abimenye umusi yabimenye uriya muhungu umusi yabimenye ategezwa kubimenya azigituma ategezwa kubimenya ategezwa kuzogenda kuvuga zari umusi yagiye none siyo nkuru bazomushikizako bazomwirukana umusi bamwirukanye rero je nzoba ngo we nakibaza nje ujya mu bibi ndibaza yuko atarakimazo mubwira warida azomubwira gusa nashobora kubyiyoza ibintu twagize none we bizesha bigenda gute nzomwigarama naho ndobyemera mu napere ntagashaka kari agakobwa wapi je nzogerageza uburyo bwose nzocyatsi reviri ubwo reka nashaho urabona reka ntahe ubwo muhira hakiri kare no kutashe kare sisange kaje ko yugaye portail ngo nangure batangure kubaza inyama ndongiki inyama ngayo wapi kaje ko nawe sanga yugaye mbe uzi yuko kaje ko nawe asigara umuyo wayi asigaye yigira kumengana mukuda wari misi yose abayika araririmba ndufira ngo karirimbo wanda yaririmbye wa musi asigara umuyo wayi gasingora wewe musimubwiye gusa yuko yakwize telefone sibyo ubibwiye papa wawe azoca kirukana n'uruparagwe rugende kari agatama barakemera hajyamo yo gufasha papa wawe David ariko dukundana papa wawe gusa reka ngira gatonya komande nagize inkoko nefire gubusa akunda za kajya no muhira kweri kugira nihute ntibarenye kumenya iyo yiriwe naco basiringira bayizana haba cyitwa tuzokajya uri umunsi sibyo aho naco basi ndakwerekeza merekeza umwembe nawe uraryoshe nawe numva kukembe kweli ya la 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 Sandra. Ariko wewe mu mutwe urakuje neza. Icabukuye ngaha amaguru. Wa gushikare mu rubirizi warogiye gukora ikiwe hari. Je naragiye kumwikura kujya mukobwa. Ariko wa mukobwa ushaka kwikiwe. Kandi ahinda kubuza kubijanye na jewe na Warda. Wewe ujya Warda yagutwaye iki? Warda wewe umushaka kwiki wewe umushaka kwiki?
none basi wewe numuzi yuko ujya mukobwa papa yamwashe muri urugo wowe ushaka iki kwanza igihe cyose ushaka kumbwira igihe aza ngansiga ibihere mu cyumba nayo mpamvu nagiye kumuyaniza ikindi kigira kabiri pere wanje namushaka muri uru rugo warda nakubwiye ati muveko kandi niwasubi Sandra yo ariko Sandra kanga wenda kubuza kuri warda kanga henda kubuza kuri warda none ushaka ndakubwira jewe ndakubwije kuri What is it? Mama mbwira umungu wawe atse kumera amazi bazishambora. What is it? Nicariye nga. Niri kurukora tuka mushiki wawe. Mama. What is wrong? Sinzi cyo Sandra ashaka kunukura. Yakoze iki? Sandra na Kamilika kabave ngaha. Hariya mu rubirizi ngo bagiye kutuka warda yabatwaye ke babana bako. Sandra? Ibyo nibyo yakoze. Wagiye kutukundi mukobwa. Umuhora iki? Mama nagiye kumuyaneza kwera umusaje ngasi. Iyo ngeso wayikuye kuva ryari? Ibyo nibyo twakugishije gaha muhira kujya utuka abandi bakobwa. Umuhora iki? Ariko namwe murabizi mama ko papa yamwasiri ya mukobwa. None niko papa yamwanse ninde wamuhaye umushago kujya ku. Sit down. Ndeka kwanza vuga. Sandra, ibyo bintu waho bikuye hehe? Byo gutukundi bukobwa. Ninde wakwigishije? Na nisoni. Nagiye kumuyaniza. Umwihaniza iki wowe umwihazinza iki? Wowe uronse umugabo agukunda abashiki bawe kaza kugutuka wabyumva gute? Waryoherwa? Ndakubajije. Wakwishima? Ega jenzo kundwa nabo iwa bose banshaka. None ari ngani tumushaka papa wanje namushaka naje nabwo ndamukeneye. Nakubukeneye no ugiye kuburogora. Nabwo umukeneye. Ni wawe. Kuba kudashobora gushima ibyo musaza washimye. Kandi ivyo papa wawe bikure ngasi ndiko ndavugana nawe apana papa wawe urumva iyo ngeso yo gutukana nayo shaka urumva nundi munsi nuzosubira fukama ngaho usabika igongo musaza wawe vuba ndavuga fukama ngaho ingusabika igongo kandi uzosubira fukama nubona yirgaga yana mama ndavuze kandi sisubira fukama ngaho sabika igongo navuze fukama ngaho Sawa musaza wa kigongwe na nisoni. Mkoga mtangiye mzee kutukana ukinga na gusa. Sawa nezi kigongwe. Ako kagaye wagwe kuyewo. Urabona ariko bikigongwe ariko cyo. Wari sit down, cool down. Genda mu cyumba cyawe sishaka no kubura. Urakora amafuti gaha ngo fyoto na nisoni. Wari ubiriza ndabizi ko mushiki wawe yakosheje ariko nishora kubihindura byamaze gushika byashitse kandi uriya ni mushiki wawe mugire ikigongo urumva mugire ikigongo ndabizi neza ko ukunda warda ndabizi ko bikubabaje ariko ntugire ikibazo kandi ndagenda kwijeje ko warda zo wawe ntugire ikibazo je ndi nyoko kandi zo bikorera sibyo mama nukunda gusabye nukuri umyere rye mwana muko don't worry my son don't worry okay. Don't worry. Go in your room, have a sleep. Then ujyame mu cyumba cyawe uruhuke. Je ndabivuga na papa wawe. Ndongera kandi mubwire sibyo? Okay. Nikibazo mwiza. Bitegaza n'amahoro n'ukuri besha kungende utarunde ngendera imisi yaribaye myinshi habaye iki eka naje nenda gukumbuye nenda gukumbuye gose ewe imisi myinshi n'ukuri nenda kuzana gakuru inkuru nziza oya simbi cyane kandi sinziza habaye iki urabona ko ufise umukobwa wawe ngaha hari amakuru menshi amuvugako amuvugwa ko kabisa warda wanje atava ngaha mu rugo
warida wanje avangaru namutumye ko ngo agende kuririmba arose utwo dufaranga akatunzanira tugasuma tukarya nta kindi kintu nzi ku mwana wanje hariya nyine aja kuririmba niwo habaye abantu baramubona hanyuma hariho umuntu w'umusore yamukunze gose kuri urwo ruririmbo rwiwe urumva umusore se wiwe ni wa mugabo atunze cyane yihajya ruganzu umuhungu wa ruganzu rero agomba guhwera kuri urukundo akunda ruzeye none ico kica kibikosa none ngo ingorane ngo nizihiri urazi neza ko umugabo afise amahera arongora icyo ashaka arongora uwo ashaka agakora icyo ashatse ruganzu ashaka ko jewe rero itelefone zimaze cyane wako za ruganzu bashaka urumva ruganzu ntashaka kujya muhungu wiwe aho arongora ujya mukobwa wawe abantu bisi baragowe hari umusore abona ujya muhungu aja kunsaba irembo jewe hari umusore abona ujya muhungu je siningero reka resha ndakubwire cyane ejo bundi neza haritoye umwana abana bakobwa babiri umwe ngo yari mushiki ujya muhungu nyene yari umukobwa wa ruganzu uwundi nawe ngo ari umukobwa namba arehejwe n'ujya muhungu nyene ngo umuhungu yitwa Wardi uriko yitwa baritora neza baraza no ngaha mu rugo musanga bagize umwana wanjye akarima rirenze nuko natumva ikirundi baramwicokorera mu kirundi nawe atumva ikintu na kimwe ega ndaserutse sanga bagira mwicare ku mutwe uriko uracumva ndabiyomorera baze bagaruke none ruganzu nawe ngo umwana wanjye yagize iki aho rero yishimikiza amafaranga yiwe ndakubwira aho uzogira ikibazo azonanirwa hajya nta kintu na kimwe kinanira Imana nta muntu afise amahera ananirwa n'icyo ashaka gukora afise amahera azoyakoresha amahera yiwe azomupfana kubusa icyo Imana izoba yarateguye kizoba ntikizohinduka uriko uranyumva nazogenda akamubamba nazogenda agashira iyo agomba Imana izohamukura ku nkomezi z'amasengesho azovayo ariko ruganzu uramuzi jewe ndakubwiye ni kubw'amasengesho nta mwana w'umuntu antera ubwoba nakunda gucira gace nakunda gucira gace ubimenye ubona ko uri umukuru w'umutungo wowe genda utekanye ubareke bakora icyo bakora nawe bazoshaka bakadushira mu mwobo bakatwimbira Imana ibyo dukurayo je sinshaka kugira ingorane aho mu kibaro ucugira ingorane none urya mukobwa wawe aretse gukundana na nujya muhungu yarigeze amukunda ariko ko yaherutse iwawe yaragiye kuririmba baramuzi niho bamuboneye njya mwana ntawarabwira ngo jewe umwana wanje ntawaraja yaragiye iwawe ujya muhungu aramubona nimba aramwumvise ingene aririmba aramubona ndamanze kubona ngahaje kumuraba urumva rero niba afise iyo ntumbero yo kwimbira ko azova mu rungo se wiwe nazofata ihama akamukubita mu mutwe azorongora tuza cyane jewe nanje ashaka agenda nyimbire ashaka mpambe mpagaze ashaka mpambe acuritse ashaka agira uko agomba nta muntu urabona uri musi y'ijuru ushobora gutinya umuturaga ari umusi y'ijuru ibizoba byose Imana irabibona kandi genzo none ko wari agiye kugorana mu rugo rujya rugo rwa rugo umwe ndakubarire nakubwiye nti icyo Imana yafatanije nawe ufatanye nimba ujya muhungu Wardi avuga ati jewe naho byogenda gutaneza kuronka Warda Imana ibyo muhungu kandi jewe nimba bashake banyice nakunda gucira gace nk'umubanyi jewe sinzopfa ntinya umwana w'umuntu abantu turi ngaho ngo tubeho turye dupfe aruzoramira kusa ifaranga kuri igisera none ifaranga nayo ifaranga nubusa ujya mwana wanje ndamutwaraje kumuhamba mu kuzibo ngo Wardi ntamubona sawa je nako ndavuga gusa reka shanda guherekeza ko ndavuga gusa ko jewe umenye neza ko nta muntu ninya